akambaro kabegwa ugiye musekurikira numva nari ndiko ndagoberwa mu mutima rero narifashe uno munsi nari ndawuhevye wose kugira ngo nirigwe imbere y'Imana mu vy'ukuri sheri je ngiye ku musozi ndagiye ninginga Imana ndayitakambire ndayeneneko maka imbaye inyishu kuko je ndabona ko ibibazo vyo ngaha muri urugo atawundi muntu numwe abishoboye atari Imana yonyene kwiye kuza kudutabara rero ni kwiyumva mvuze ati uno munsi wose ndawirirwa imbere yayo kugira ndaduze gusenga ni vyiza ariko nuko bibutse kwivuga bwakeye gusa gusiba hoteli genda n'Imana Imana yoyo tubana usigare rero Mana yanje watunyegeje byinshi cyane umutima w'umuntu uragutse igipima abantu benshi bapimira akagakiza ku muntu kenshi turihenda w'igipimo kenshi dupimira ko agakiza ngo kenshi turihenda w'igipimo dupimira ko umuntu akijijwe akenshi turabisha amaso ariko atari ko biri ngo igipimo turabisha ko umuntu ko asenga canke adasenga akenshi turihenda akenshi turabira ku nyambaro akenshi turabira ingene avuga akenshi turabira ingene agenda akenshi turabira mu kungene yama mu masengesho ukamenga niwe mu Kristo w'ukuri ariko ino filime irashaka guhanura irashaka kuduhanura iyi ni episode ya 4 ariko tugomba turabire hamwe ibyaciye canke ibyaranze igice ca 5 ca filime Akamuna. Filime yacu Akamuna ni filime irikira bikora neza ngaha ku butaka bw'u Burundi, ni filime ibandanya kunezereza abantu benshi. Iyi ni filime irikihanura cyane cyane ku bakozi b'Imana, ni filime irikihanura cyane cyane ku bantu basenga, ni filime irikihanura cyane cyane ku bakristo babesha Imana. Iyi ni filime irikihanura cyane cyane ku ba pastori babesha abakristo bibaza ko abakristo batabibona ariko bo bibaza ko ivyo bariko barakora bariko bakoresha ubwenge bwabo muga Imana ntiyigera ivyibagira cyane Imana ntiyigera ibihisha. Iragera igihe igatinda ikamena ibanga ryo mu mbavu we ntubimenye iyo byaciye kuko we nturi Imana. Imana yaguhaye ubwenge mu ngana ariko hariho ubwenge yatanze bwayo yifitiye imenya ibyo ari byo byose nibiri ibwina mu mutima wawe. Ego ko kurashobora kwibwira ko idashobora kwibwira abana b'abantu, ego ko urashobora kwibwira ko ibyaha byawe bifise umutekano kubwuko Imana ntimena ibanga. Ariko igihe wayishegeshe, igihe wakoze ibyaha bigatuma bayo bashaka kuzimira canke bashaka gutatana, umenye ko itazigera yicara ngo ibirekerane. Bimwe mu byo turiko turabona muri no filime yacu Akamuna ni ibinyene turiko turumva. Bimwe rero bishobora kugutera ubwoba wibaza ngo mbega koko ino filime bizogenda gute canke izoherera he. Iyi ni filime biboneka neza ko ifise urugendo runini mu byo turiko turaraba utibije gute. Rero ino filime ni filime yerekana ko ari filime izoramba. Mu ndirimbo iririmbwa ivugwa ngo
twebwe turahuza ariko abandi bo nakamuna. Biravuga ngo twebwe turahuza ariko abandi bo nakamuna bo ntibahuza mu rugo. Kuko cyane mumenye ko ino film ishingiye ku rugo. Ushobora kuvyumva cyangwa ukabibona umengiri mu guhera, ariko umenye ko iyi ni saison ya gatatu, ariko turindira ko izoshika no kuma episode na 70. Ibi nabihanuye kera, ibi nabivuze kera. Ibi bintu birasigaye kuboneka muri BMT, kandi BMT igakora ibintu idahagarika. Tuyiteze ko umunezero mwinshi mu bintu yokora idahagarika, kuko BMT nayo ikintu kikiyishe ikora filme yashika kuri episode ya kangahe bagaca bahagarika, bigaca bisubira kumara uwundi mwaka kugira ngo isubire gusohora ya saison ikurikira. Yase zikurikira bayisubira kuyiduha mu kiringo kinini. Bivuga ko abantu baba bacitse intege canke baba babonye umenga iciyumviro cari kiri muri iyo filme canke cari muri iyo mvugo camaze gutakara, kuko umunezero baba bari bafise koko uba wahagaritswe, uba wahagaze. Bimwe rero mu bivugwa muri no filme biraboneka neza ko Yvette urugo rwiwe rugiye gusambuka kubw'amanyama canke kubwa amanyanga yiwe, ukwiyemera, kwitwara nabi ku mugabo, yibaza ngo rikakoresha amanyama, ngo amanyama niyo yuba ku rugo. Ego ngize impanuro za mbere dukura muri no filme. Wewe urubatse canke ushaka kubaka, ariko urumva ko ushaka kuziha agaciro, kandi ako gaciro ukakiha ku manyama, hakugendera mu neza kugira ngo wa wundi aguha agaciro biciye mu kuri, bivanye n'ingene umwitwarako. Ugerageze kumwitwarako neza, hama nawe urabe neza ko wa munezero atawuzana canke kwa kubaha atakuzana. Ariko uyu mugore we yaragize ati reka jewe nawe tuzande, jewe nawe twerekane canke turabe umugabo nimbwa. Aho ariko apinze umugabo, kandi uwo mugabo uwo mubabaro uri mu rugo iwe, urugo rwiwe niwe yagubatse. Si uwo mugore yaje kugubaka, urugo rwiwe n'umugabo yagubatse. Ego koko turashobora gufatira kuri byo mu gisagara ushanga abantu bapanze. Iyi ni inyigisho yindi iciboneka kuri mwebwe canke kuri twebwe, usanga tubayeho menga turapanze. Wa mugore agacaza gukengera ngo nuko upanze, ariko kibagira ko gupanga nimvo y'ukwanka kumujana hariya kwitongo, ariko kwitongo ariko abiwawe. Rero naha ijya shingano yo kuba warubatse ijya nzu, ni inshingano ufata ngaha mu gisagara yo gupanga inzu yawe kugira ngo muyibemwo. Ariko wa mugore agacaza kuyigukengereramwo, wa mugore agacaza kuyigariramwo, usigara wibaza ngo mbega jewe ndiki, jewe ndo mugabo, kandi uwo mugabo wiwanje niyemera. None gute umugore nazanye ariwe yoza kunkengera? None gute umugore nazanye ariwe yoza kumvugiramwo mu nzu niyubakiye? Ushobora kubibaza ngo we hari tafari washizemo ko iyi nzu ariyo dupanze. None ajya mahera ariho kuri ijya nzu yari depense yiwe yo mu busore? Ijya rasi yaguha yari depense yiwe yo mu busore? Bijya bintu byose akora ku bw'urugo yari depense yiwe yo mu busore? Bivugwa ngo kiya kintu arakwiye kucubahirwa. Ushobora kuba uri umukobwa uri kuranyumviriza ukumva umenga niko mvugira abagabo, ariko niko biri. Ushaka umunezero w'urugo habamwe yigira ikijuju. Nimba umugabo byanse ko yigira ikijuju, we mugore we yigira ikijuju. Nimba umugore yanse kugira ikijuju, ukabona umugabo ufise intego yo kubaka urugo rwiza, wa mugabo yigira ikijuju. Uko muzigira incabwenge mwese, uko muzigira ko mubibona mwese, please hazoza umubabaro mu rugo. Kandi uwo mubabaro mu rugo ntiwari ukwiye, kandi ntiwari unakenewe. Bo buzobabara utabiteguye, naka ababara atabiteguye, eka mwese mubabare mutabiteguye. Ino filime Akamuna rero turabona neza ko bamutereye kwinda kubwuko umugabo yagiye guhiga umunezero ahandi uri kubera iwe atawuhari. Kandi ikosa rica rigira umugore, kuko niwe yitwaye nabi. Umugabo yari umukizwa nyawe, ariko umugore amwitwara ko nabi. Amaze kumwitwara ko nabi, kwa kwitonda na kwa gusenga kumuheramo kubwuko nashobora kuresista uya mubabaro. We urugo ntiyagubatse kugira ngo aze kubabara, urugo yagubatse kugira ngo rumuhigire umunezero atagira. Ariko rwa rugo rwo muhigira umunezero nigwo rumuzaniye umubabaro. Abwiriza kuja kuhiga
aha ubona yiyibagije ko akijijwe, yibagije ko asenga, kuko shetani waca kurinda gutera wewe wa mugore we ukaja kumurya umutima, je kurinda gutera wewe wa mugabo we ukaja kumurya umutima, niho shetani aba yaciye muri wewe akongera agaca yinjira no muri ujya hagira ati wabonye erega tangoye gufata nabi, enda genda wirabira uriya muntu kugira ngo munezeranwe. Shetani nawe nafise integuro, akongera agategura n'umutima wa wa wundi yoza kugerageza, amaze kuwutegura akaza nyene akagushikira, akaza kugerageza, yamara kuza kugerageza bya bintu bigakunda, cacamuka kigwamwo, mukigwira kwa shetani, mukava mu mana mukaje kuzimu. Wewe ushobora kumva rero kumenga rijya kosa ribaye kubwiwe. Oya, hari ikigeragezo cavuye kwa shetani, hari ikigeragezo kandi cyaguciyemo kiragutsinda, gituma wibagira umunezero cyangwa umubano mufitanye cyangwa muzogirana muri kazoza, biguha kuraba ikosa ry'uwo mwanya, iryo kosa gica ubuzima bwa kazoza bwose. Siko byari bikwiye, twari dukwiye kuraba umunezero dufitanye uwo umwanya waheze hataraba iryo kosa, uwo munezero akabeho duproronja ko kugeza mu bihe bizoza. Ariko duciye duha umwanya kakubu katubabaje, katubabaje gatuma twica kazoza k'imyaka 50 tuzomarana, gatuma kica kazoza k'imyaka imyaka 5 muzomarana, kuko ntayubuzi. Ariko iyo mibabaro, iyo myaka 5 ukazoyibaho mu mubabaro w'iryo kosa rimwe ribaye muri uwo mwanya, kandi iryo kosa ryari kubabarirwa cyangwa ryari kurabwa nkaho ritabonywe, umunezero ugakomeza. Nuko Yvette rero ababaye mu kwicuza, ababaye mu mubabaro, ababaye mu kuganya no mu kwiriza, kandi byose byavuye kuri we. Reka tubandanye BMT canke PMD na n'uyu mugabo giti na Kadora berekana n'abandi basanzwe basangiye umugwi bakora, byerekana ko uyu mugwi ari ikintu gikomeye ngaha ku butaka bw'u Burundi, aho babandanya kugaragaza ko bafise itandukaniro ryabo n'iyindi migwi ikina filime ndundi, bibandanya kwerekana ko aba bantu basanzwe barenze. Twigarukire cyane muri filime yacu y'Akamuna. Filime yacu y'Akamuna rero ni filime iri kiraboneka neza nk'impanuro nziza ku bakozi b'Imana, bigira abakozi b'Imana, kandi Imana ifise ingene ibitegura. Erega Imana ntizigera yemera ko ikinyoma gitsinda ukuri. Urabikora tukihorera, urabikora nayo nyene ikihorera, ko mu ijambo ry'Imana bivuga ngo urabikora nkihorera ngo ukibaza ko mpwanye nawe. Ibyo byaha byawe urabikora namba ari gusambana, ibyo byaha byawe urabikora nimba ari ukubesha abakristo, ukibaza ko Imana atabyibona, ukibaza ko Imana yahumirije, ukibaza ko Imana yabyihojeje. Oya, ntabyo yihojeje, oya irabibona, oya nihiri, oya ntiyabyibagiye, ariko wewe ubibona nkaho menga yo yaragutaye, cyangwa umenga ntabyibona. Izobiraba kiriya gihe c'ubwa nyuma, ariko ukibagirwa ko Imana iyo ishatse kukugaragaza ntirindira ca gihe co gupfa kwawe, ntirindira ca gihe c'ibintu biriya, ariko irashobora gutegura ukuri kugaragara, ukagaragazwa n'abakubona, ukagaragazwa n'abiteguye, ukagaragazwa n'abo yizaniye byaha byawe canke cacaha cawe, ikagishira ku mugaragaro. Aho turatanga akarorero nko ku bakobwa basambana. Urafata ugasambana, ugakura yinda, ariko igihe kimwe Imana yatindika avuga ati we warabikoze ndahora, warabikoze ndemera, warabikoze urabona ko uri umuntu akomeye, ariko uno munsi umuhe ibinini, umuhe iki, umuhe ibi na biriya, umuhe ibi na biriya, ariko kirazira ko iyi nda ivayo. Akanwa ibishoboka n'ibidashoboka, akanwa ibibaho n'ibitabaho, ariko Imana ikagira ati no, uno munsi iyi nda urayibyara kugira ngo ndakugaragaze ibyo wama wigira, reka ndabishire ahabona. Bavuga ngo iminsi y'igisuma ni 40. Reka twibananize n'impanuro zacu ku rugo rwa Yvette n'uyu papa wacu, aho tubona neza ko Yvette ari mu kumaramara, bivuga ko we yigize igihangange, ariko bwa buhangange bumusamburira urugo.
urugo ntigubakwa n'amanyama, urugo ntigubakwa no kugwana, urugo ntigubakwa no gutukana, urugo ntigubakwa no kubona ikosa ngo urigireko. Urugo rwubakwa no kubona ikosa, iryo kosa ukarifata nk'atari kosa, iryo kosa ukarishira hasi, irya kosa ukashira hirya ariko ugashira hino ivyo ushaka kugira ngo urugo rwawe rugume rwubatse neza. Hari amakritere ashobora kubaka urugo n'amakritere ashobora kusambura urugo. Wewe urashobora kwiyumva nk'uko umenga urafise akanyaro cyangwa umenga ufise amanyama cyangwa umenga ufise uruvugiro, ariko urwo ruvugiro rwawe umaze kurukoresha rukagusamburira bya bindi washaka kubaka. Ibi rero ni bimwe mu bigaragara muri ino filime, aho turiko turabona ukumaramara canke igisebo c'uko bamutwariye ko inda. We yarazi ko ari gihangange, ari we akunzwe canke ari we azi gutera ubwoba birenze. Yibaza ko yateye ubwoba uyu mugabo ku buryo atakindi kintu yokora, agendeye ku kwibaza ngo urya arakijijwe. Uno munsi rero duce tugenda tubigeranye n'abakijijwe. Wewe urashobora kwibaza ko ukijijwe, ariko nimba urugo rwawe rutubatse neza, rutubakitse neza, umenye ko ugukizwa kwawe kutagira agaciro cyangwa kutagira ifatiro, kuko umugore niwe muntu wa mbere yubaka urugo, umugabo niwe muntu wa mbere yubaka urugo. ariko umwe muri abo mu gihe yitwaye nabi arashobora gusambura agakiza kundi. Muti gute? Ego niko biri, kuko jewe nimba ngenda nkijijwe nkigira umumarayika, wa mugore agaca agenda akambwira ati ubwo turabona ingene witwara wigira umumarayika kandi muhira usanzwe uri igikoko. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ninyegeze wa mugore sinzigera nemera gusubira gukizwa cyane, kuko umugore araza amanyanga yanje. Je ndasambana ariko umugore arabizi kandi abibitse nk'ibanga, ariko igihe azogenda kubigaragaza bwa bukizwa bwanje buzosambuka cyane, busambuke cyane, kuko ntazosubira kuvyigira, kuko nzokwibaza ko wa mugore ahava bivuga canke ahava birega. Reka shake mvuge ko nasambana, ariko wa mugore we agerageza kumfata nabi. Igihe wa mubabaro amfatira nabi nshaka kuwikuramwo, nzogerageza gukora ibintu bituma wa mubabaro ndawikuramwo canke ndawiganzure. Igihe ndawiganzuye nkora ibibi, nkakora ibitajanye kugira ngo niganzure wa mubabaro. Maze kwiganzura wa mubabaro sanga nijanye mu caha, bwa bukizwa bwanje maze kubona ko nkoze icaha, bwa bukizwa bwanje nkaba ndataye. Bivuga ngo wewe umugabo canke umugore ntimuzoje mucira urubanza umuntu mubona yaguye, ahubwo mubanze murabe ngo yubatse gute, urugo rwiwe rwubakitse gute. Nimba yubatse, urugo rurashobora gusambura ubukizwa bwiwe, ku mugore hamwe no ku mugabo. Ivyo bintu byose birashobora gusambura agakiza k'umuntu, agakiza k'umuntu kagapfa kakagenda ata kintu na kimwe gisabwe. Bivuga ngo cubwenge kandi wongera umenye ko iyi filime Akamuna iriko ishaka guhanura ku mpande zose. Iyi filime Akamuna iriko ishaka guhanura ku ruhande igahanura no ku ruhande na ruriya, kungo nimiryango, kumashengero no kubakozi b'Imana, ku bakristo eka n'abatwagwa eka n'abatware. Ino filime nta na hamwe idashaka kudoma. Bivuga ngo King Sabas mu kwandika filime yari yabanje kwicara ariga, aramenya, arabona ivyo agiye gukora n'ivyo agiye gukorerako bibasha kumugendera nk'uko avyipfuza. Rero reka tubandanye kurindira hamwe bizoca mu gice ca 5. Amakuru yari karanga canke yari karaca muri filime Ndundi inayo. Reka tubandanye kuyagira muri ivyo canke muri ibi, tubandanye gukurikirana filime Ndundi. Kandi tubikunze banzu ndabire ko wafyonze like, urabe ko wafyonze subscribe ngaho munsi, ka wibuke gukanda like kuri ikinyamakuru cacu Burundi filime. Ndiho abagirire neza. Ciao ciao.